mu Burundi nta ngwano izopfa isubiriye kuko nta mvo yayo nimwe iboneka. Ibi bavuga ngo amakudeta ntashoboka uca amajahe kose huga. Hariho ikintu kimwe rero muri ibwo gukingira itunga y'igihugu. Nababwiye ko twari twagize igitero kubijanye n'ubutunzi baraduteye mu Burundi. Nimwiyumvire nk'abantu bahaye amadolari bagatwara muga ntibigere bazana ivyo bagiye kugura. Nuvuga basahuye uburundi. Mubahanure. Uwuzi ko yarose amadolari agiye kwemporota ikintu akizana. Ntitwirirwe turasitana turonderana kuko urumva barazwi ku mazina. Barazwi. Nibazane ivyo bagiye kurangura kugira ayo madolari yacu agibere kirumara igihugu cyacu. Hariho ubuswahili nabonyemwe naho nyene. Urazi ko hari habo bahaye amadolari bene yo ntibigere bayabona. Wewe bakaguha amadolari muri berube biranditswe biraboneka. Mugabo ntiwigere ubimenya ko bayaguhaye waja kuyarondera ayo madolari bakubwiye bati wa madolari twaguhaye ntaco wazanye. Jewe mwaramuhaye amadolari sawa ni munyereke rero muyampe. Muri banki agasanga kuri konti ntayariko. Mugabo akabona ko yaje. Twabazi yo banki ayo mahera yagiye. Ubu turi mwisakambura ryayo tumenye waciye yaje. Ayazane. Urazi kukwagiriza ko baguha amadolari abatigeze baguha ndafite. Aho sanga guverineri mu Kayanza aramuhaye kugura ya ndege. Tugaca tumwagiriza ko atarayizana naho kuba ayo madolari ntiyamenye ko bayamuhaye. Kayanza yaranize. Aho usanga nicyo ituma atarayizana. Hari abantu nk'ubu bagomba bavuga ngo none ya ndege ngo Kayanza yavuga ngo ko tarazana. Kumba usanga baramuhaye amadolari ntiyabimenya abandi bagabo bace barayatwara. Turamaze kuronka ayo maka. Nivyo mu bisanzwe twebwe indongozi z'igihugu nitwe twari gufasha kurondera uwo muntu yayatwaye ninde noserema arahanwa kandi nagarukana ayo mahera ayo madolari. Murumva kumubwa buswahili none ubwo bukorwa n'abantu bato bato bukorwa n'indongozi. Nico ni ikintu twibone umuntu akambara iceyi baraguhaye amadolari ntiwemporose hari waje kunyitwarako. Ubu narumvise ugira kabiri nawe nyene tabwira ushika mvuga nti je nganje kwicarira muri yo banki ndabe ko ntavaho ndayatoye. Ariko birabaje ibintu kugira bikogwe umukuru w'igihugu mpaka bari we yizira vre kubera muhamuzi fraude mwagize kugenda je nkicara kugira ikintu gikogwe vre. Bo ndababwire ubaho nzosubira kuja kwicara nzovayo nanje ndahakubuye. Nzovayo ndahakubuye nze ntereye abandi bashasha nakamara amaza service abwira bakore umukuru w'igihugu kurira kuza kicara akamarisa. Hari haho twaje na premier ministre twicaye amasaha n'amasaha biranka vraiment. Abantu hagenda baragayaga ngo nabantu ntibazi yuko bose nawe ko ari ibikwarasha bose nibikwarasha. Tuzomukina ngo hari ibintu munsi rero burya imikino yanyu yose ndayizi ngo none ngo ntabivuze ngo ntaciye aja kuyandi badosi ngo azogaruka haheza amezi 3 ntituzoba tuyariye ayo mezi 3 amezi 3 asubiye kuvyibuka ego turiko turabikora ati none ntahejeje azogaruka haheza amezi 3 nasubira kuvyibuka ego turiko turabikora nyene cubahiro ngo none ntibiheze. Nico gikino mu nkina nico ituma ubuncanza nzocanza nicare ivyo bikina mwahereye mu nkina. Ubu hari habo ncambwira nti ndungikira bruyo basi ndungikira bruyo kuri kurabikora biramaramaje kubona kugira mukore umukuru w'igihugu arinda kuza. Nk'ubu nk'ivyo je navuze none ndinde kuja muri banki kwicara ntegerezwa kubona umuntu yatwaye amahera y'uyu muntu kandi habo cabinyereka none harabuze mu ndongozi abajejwe ivyo bintu uwo muntu ari kuja gukora bagaca bagenda kumufasha. Nivyo ca bikunda twarahamara Maria n'umushikiranganje wa mbere twari tuzi ngo turi bihanganje baca bemera bakore baratuberera amaso nk'umusiba. Mbe murazi cyane cyo kubura amaso nk'umusiba. Umusiba ugenda ntugira amaso ushitse ahantu ugasanga hari obstacle uca wisubirira inyuma
we bakuburira amaso urumva ntibakora baraguhenda ngo bakoze mpaka aha kugira imanza zije mu ngiro nzoja kwicarayo. Hariho abantu bari baratumaze barankira n'inzego z'igihugu kuhinjira umukuru w'igihugu abari wagenda nanje barafata nabi gabashe mugana araboroheye nanje nta kundi. Urazi umuntu ko kwankira ko winjira ahantu uri umukuru w'igihugu. Je mpora niyumvira none nk'uwo mudamu nicaye imbere yiwe ari umuntu w'umuplanto wo kuri reception nkicara imbere yiwe plus d'une ntarengana nk'ubu yo duhuye cyane ariko ariyumvira mu mutima iwe nta kantu yumva kamuzibura kubera kutamaramara byerekana ko conscience zero. Umuntu hatagira conscience ameze nk'umusazi, ameze nk'umusazi kuko umusazi niwe atigira amenya amakosa ariko arakora. Oyambwira umukuru w'igihugu kwicara imbere mu nyuma bamaze gutora bose akabatelefona baca baranyunguruza banjara muri secretary. Uwo mu secretary nicaye imbere isaha nta kintu yumvira. Erega burya hari igihe uvuga ngo ugira uhana abantu ugasanga uri kuhana abasazi. Karojani hari numwe arigira yemera ko asara. None umuntu atabona ikosa yakoze mwumva akomeye mu mutwe. Anzo kwishinga ndiko ndavuga mugahandi ko ndavura. Naye gahandi ko ndavura. Avuga bati tuhewe tumaramare yemwe ibara ryaraguye bwabo rusabwa bimeze uko ryaraguye. Nk'ubu urumva nije nzogenda kuraba ninde yivye ayo mahera y'uwo muntu ko narumvise uwundi we bamutwaye meshi kuko baramutwaye yango muri yonu urarenga uwo wundi wo numvise iyumviye kuguha amahera we ntubimenye ko bayaguhaye kugira baronke ingene bayiba nkani jewe nzoja kuvyironderera ngo ndafise abanserukira kandi ababwire ko kintu citwa digitalization je ndazi yuko itavya inyane zovyara ishuri wemwe izovyarato ivyara inyane ivyara ishuri izovyarato izovyara ntituzi gusika izovuka ko kintu citwa digitalization je kandi ababwire je nagiye numva umuntu ambwira aterega Burundi ati barabwira baye digitalize baba bashaka ntibabeshe ngo hakenewe bije ati uraza amarogisiere yicaye ngaha mu ministeri ngenangana amarogisiere yicaye mu ministeri variye ni meshi banyegeje kubera banka digitalization aho yashana urampenze ngo nukuri ntimakarorero ngo none ngo abavuga ngo babo muri corridor de face de sécurité ngo hakeneye digitalization ati logiciel yakoze kuri DDR iri he ati mbwira ati logiciel abademobilize wararegistra n'ikarati gacisohoka n'amahera bakamuha ari uwo bahakabira ati none irya logiciel yacije amajahe aha duciye tuyishira muri corridor de face de sécurité aha byo nanirana tuyishize muri fonction publique byo nanirana mugaba cyabayinyegeza kuko baranka ko bija habona hajya fonction publique kugira muze mu digitalize ndazi ko ari je nzokwiyizira ndabizi. Urazi ministre yampaye message ambwira ati barariraguye umukozi yahembwe 1 miliyari wisa mu mezi 5 kuri konti we 1 miliyari wisa million mu mezi 5 nuvuga ahembwa 360 millions par mois. None abantu barya nkayo mahera bo kwemera ko abadigitalize tuvugana ukuri bo kwemera ayo urumva nayo tubonye je ndavuze umuntu ashobora kwiba mu gisoda ahantu twaba dutonze ku murongo ku idrapo akagira bari fictive akabishobora none hari umusoma wa konvyo arushu none hari akajagare aho muri fonction publique niho batokwiba bashobora kwiba no kubasoda n'abapolisi batoza umurongo gutya twama dutonda iminsi yose ni pero none hari umusoda aratagwa ipero ntuze ministre hari umupolisi aratagwa ipero mugabo ababandi bakiyaraja akabasoda fictive ubwiye uwuhemba uti mbwira igitigiri c'abasoda dufise ugaca uvuga uti ugabura indya nawe uti mbwira igitigiri c'abasoda ugaburira ntibigera bahuza ibiharuro ntibigera bahuza eko nukuri ndiko ndababwira erega murakeneye ikoze ari murari mumenye ibibera mu yandi ma service gutyo mwicaye kwirigara muze murahanurana
fonction publique ndazi kugira habe digitalisation nzogenda nicareyo finance kugira habe digitalisation nzogera nicareyo ndabizi erega ari hahonzi baboshe urazi kugira tumenye igitigiri cy'aba prisonnier y'abantu bafunzwe urazi ko byakorewe muri presidence uravyibuka procureur general de la République aravyibuka kubera iki ubakura amata mu kanwa oyumvire aho uvuga uti nkene yabapfunzwe umwe wese n'igihano ciwe n'imyaka mazeyo imyaka asigaje ico kintu kigoye kigantuzeho igihe twagiye gusasuma y'abarimu iyumvire kunyegeza abarimu vrema twasanze abarimu 406 binyegeje muri ministère de l'éducation hajya ingo mugenzanje ingo mugenzi wicarire nga ingo mugenzi wicarire nga ingo mugenzi wicarire nga heba kwigisha uzohebwe wicaye 406 nuko kusukuri hari kinyabaje ariko ndavuga kuko byose ndavyikurikiranira emwe nuwo ntavuga amenye ko ndabizi vyiyo kuko mwarananye nyene ico bita kunana urabona inka uyijanye ku rugomero naho usunika iguminana wumvuza digitalisation vuza budget programme ntimushobora kuyemera ndabizi budget programme ntayo mwemera ndabizi mukamuzoyemera ku nkoni nzokwemera je ministère ya planification économique ndayishire muri présidence abandi bari bikanganyoni mubabona bagenda kurya burya korangora muri ministère du plan naho kumbe ministère du plan ni jewe neva nzovyikorera noye harukundi igihugu ntigisiganirwa mugenda muri bikanganyoni budget programme kubera nabagunduye décembre révision budgétaire zo abashinga bateka mumfashe gusa mwebwe mumpe basibimirika muze mumpe bimirika kuko burya arashaka kuza kubakorompaga mwari mubizi yuko none bibaho muri commission hajya bagenda gavuga gosha akiri miliyoni 10 yaraje kajya article kavemwo ukora ibishoboka byose agaca agenda kurujya wundi yaraje kajya article kavemwo hakajya kuko mahera tombana niraso bazobahenda kugira ngo nanje mugabo muzoca munsigurira umwanya ko yawubahaye uzokwisi perpoza ku yindi trimestre niya mwanya naje zokwemera ko akoresha mahera arabanza andemontrera ati ubu rero tezebe trimestre urabona ibi vyanditse nzobikora nibi nzobikora uzobikora ryari bitakoze premier trimestre uzobikora ryari mbwira imisi aca mbwira ati jewe ndemeye ubu dimanche na samedi nzokora ibaye imisi ngahe tuyiharure turabe kwica igikorwa zoragikora kigakunda aho ni sawa ndazi bazobaheda hajya kuko tutabaye seriye ndababwire ntidushobora gushika 2040 ntidushobora iyi bije guhera mu kwindwi tumenye ko dutanguye urugendo tugenda muri 2040 umwe wese niyerekane ati jaya mahera azoshikana kuri iki kugira muze mu muhinyuze ega ijaruwa doregrema nta kindi maze no kugira mwevariwe irifo ko mwevariwa mukavuga wewe wamushikiranganje ntidushobora kuguhabije ugenda gupfisha ubusa ko tutabona wakoze iki ko ari watwemere kuko iki result iri he barigeze kumbwira ko jemaye bageze kuri 60% naho kumbe ntibarashikana kuri 10% tuzoverifya ubu ntavyo gufyina bihari nzokwemera mbe ministre diplo na bonne gouvernance urabona ni jewe inspection générale de l'État nayo ngira ndayikorere koga nabo nyene ntibafitine ngaha aba inspecteur ngaha muri ngaha inspection générale de l'État na inspection générale muri ministère dusanze ibyo twabonye atabibonye kwaheri tuje tubonye ibintu n'abatabibonye kwaheri kubera atabibona ari hari ngo ndi inspecteur général muri ministère utari capable de voir les défauts ziri ngaha za gouvernance muri iyo ministère nta inspecteur urimo inspection générale de l'État itegerezwa gukora rero kandi bivuye inyuma aho turiko tugira iki dukingire itunga y'igihugu turiteze imbere ico nabasaba rero mwese mwemere gukorera kuri programme kabisa
mugace mparamore yo nihaye intumbero ndayishikako stade ubu sitwe twicereje vraiment mukabona ya amezi 8 azohera ro 30 juin mukabona tutazoba turakogwa ntimuze muvuge ngo ni defo yacu kubera FIFA niyo izozana umusezero ntushobora kwihenda ngo uze gukora umusezero ari wowe wikoreye ca kibuga dushaka ntikizokibaye nabo batubwiye bati oplito ni muri Septembre mu kwicenda mugatwe ivyo twiyubakira komande yo gusakara niyo yatevye muga naho nyene bambwiye ko amakontenera 2 bamaze kuyaheza avuga aze yose hamwe azo amakontenera 6 abiri yamaze kuzura urumva ko yuzura tuzaturazana murumva ko ivyo bitaba bituvuyeko mugabo murabona aho ngeze jewe ndemeza yuko rotrantijwe kabisa tuzohagirira umunsi mukuru emwe veye kiritirere gizobera muri stade none ni football tuzatugiye gukinirayo tuzohasezeza ujya musezero wahahora tuhakore neza hanyuma tuhakorera umunsi mukuru tubone yuko intambwe tugeze ko tuyibone tuti ibisigaye ni kwa kuboko kutihamvya hose mugabo mbeda batera inkuru muri mwebwe nyene wese witera inkuru hariho uwinamu yavuga ngo mugaga basha kujya mugabararinda no gusambura stade kweri ega boye tubisambura bavuze bati mbe arasara hajya zoyubaka ntego cyane gusa none ubu ugenda urabesha ingene hasi genda urabe wari yarahakanye nico twababwira ntihagire umuntu avuga ko dukenye muravye ibintu biriko birakogwa ngaha mu Burundi umwanya mutoyi ni vyinshi cyane ntimwagire umuntu rero ibi bijanye na 2040 mugwe mu bifise mu mutwe umwe wese avuga ati muri gisaka ndongoye muri 2040 kizoba kimeze gute ikindi kintu no basaba mumfashe kugwanya karenganya kabisa Mvuga nti nawe uritwenga none ni bande barenganya ko ndababwiye ngo mufashe kugwanya karenganya ni bande barenganya sitwebwe nyene muri iyi sare none ko abenegihugu bavuga ko barenganywa sitwebwe nyene muri iyi sare bamusitanteri mwaje mbe burya abasitanteri niho bari none musitanteri nguki atadenosa akarenganyo kabera mu ikomine yiwe kwatigera avuga ati je bariko bararenganya zarampa raporo hanyuma niho bica binyorohera musitanteri si wo muvyeyi none w'ikomine kubera ko abana biwe barira arorera gutya ega arashobora kuvuga ati none je ntuhangara ujya muntu yabigize tanga raporo kuwumuruta none kubwira buramatari uti ntabarabura amatari gaje ngaha ibintu vyayangaye mwanda babwire president wa tribunal de residence president wa grande stars president wa cour d'appel president wa cour supreme kai jenda babwiye nimuze vuge ngo muri igenga ngo executive yabinjiriye jewe ndi umucamanza kizigenza muratega ministre ni yaza muzova ngo executive yatwinjiriye premier ministre ni yaza mugabo umukuru w'igihugu aje president wa tribunal de residence utegerezwa kumenya imanza zawe zose ziri mu ikomine zose izaciwe zangondagonde utegereza kuzimenya uri residence mu ikomine yawe ukavuga uti urubanza naho ugungurujwe uyu muntu asimba avunika nuko yase kwemera intahishize ushobore kubwira musitanteri uti musitante umuntu umuhanure areke kwirirwa araruhisha ubutungane asimba avunika igihe president wa tribunal de residence yabishoboye agahamagara musitanteri ati mpanurira ujya muntu areke kuruhisha ubutungane heraba ingena atsindwa Erega ubutungane n'urwego rw'igihugu mubimenye ubutungane n'urwego rw'igihugu rutegereza gutunganiriza abene gihugu tejeyi menye imanza zose zaciriwe mu ntara yawe umenye ko izagiye muri cour d'appel hamwe ushobora guhamagara president wa cour d'appel uti naho usimba uvunika ukabwira cour d'appel uti hariho umuntu yase gushaha intayishize mugatwakurikije amategeko nkuko bigenda ni sawa we muragwakira uruzi cour d'appel abwire cour supreme ati uyu muntu nahaje muri cour supreme
asimba avunika no kuvuga umwe wese muri entité territoriale arongoye ategerezwa kubazwa ubutungane atari ivyo tuzosigara none ko cari cyo ndabubazwa mu gihugu iyo turi muri Conseil des droits de l'homme hariya muri Nations Unies babaza Cour suprême cyane babaza je nibabaza umukuru w'igihugu nanje rero bazonyicanisha umuntu basi tuvyumvikana reka ndababwire kandi ni byiza ko mugenda mu bitahuye je narize ndaraba igituma mu bucamanza bigenda nabi ni mauvaise organisation twebwe yena Barundi twarafuse ugwego rw'ubutungane mu Burundi turarufuta kopo aracabona President wa Cour suprême je nabajije mbega burya mu gihugu n'indabazwa ubucamanza mu gihugu cy'u Burundi ngo mukuru w'igihugu abona abacamanza babivuzega ngo mukuru w'igihugu nibabazwa ubucamanza mu gihugu ndabaza ninde abazwa ibijanye n'amategeko mu gihugu inama nshinga amateka na nkenguza amateka ninde yibazwa aho baca baravuga ngo umukuru w'inama nshinga amateka umukuru w'inama nkenguza amateka ni sawa nimbega none y'abashinga amateka bahejeje gutora itegeko ibwirizwa umukuru w'inama nshinga amateka ararisinya araripromiriga batoya inama nshinga amateka rishobora gutora itegeko ngaca ndabwira nti ntaryo nsinya seconde lecture batego inama nshinga amateka ntishobora gutora itegeko nkanka kuri promiriga nkinumira gushikaho biheruko batego ninde mukuru w'inama nshinga amateka nariko bavuze ko ari jewe ndumukuru w'urwego rw'ubutungane n'urwego nshinga amateka rero nico narutwa tumvika none sivyo c'est automatique nukuvuga ubucamanza twategerezwa kubona ububazwa nk'ubumbaza nti ibi bintu abenegihugu bidogera nibiki nta wundi ni President wa Cour suprême kuko niyo sentare ntahinyuzwa none mbwira ubwo butegetsi arabufise ndabereke babanje kwica urwego rw'ubutungane kugira ngo ubutungane tubugira igikoresho c'abantu duca tumugira umukuru wa sentare ntahinyuzwa twamugize nka kujya mubona umukuru w'urwego rwo kwivuna basi canke umukuru w'urwego rw'igipolisi baciye bashaka kubagira nkuko umukuru w'urwego rw'ubutungane umukuru wa sentare ntahinyuzwa bashaka kumugira kujya niwe yategerezwa kubazwa hajya jewe biba bishikira wewe byamuruhishije gushika ari we aza kuntabaza si abantu babaza gutabaza jewe baba niwe abanza none abarundi bakene none ikitari claire n'igiki genda musome mwibwirizwa shingiro nigwo rujejwe gukurikirana ikurikizwa ry'amategeko mu gihugu cyose ndabeshe ibwirizwa shingiro ndavyemera tubanze rero tumuhe yuko ari we hari umukuru w'urwego rw'ubutungane nkuko umukuru w'inama nshinga amateka ari we mukuru w'urwego nshinga amateka nkenguza amateka niwe mukuru w'urwego nkenguza amateka mugabo byose biruhukira kwande kuri umwe aserukira igihugu umucamanza kizigenza umuntu uzeye kizigenza mu ntwaza ngabo ntirumva none genda musemwe ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu assure le fonctionnement régulier des institutions assure la continuité de l'état urumva mugabe izo nzego zitegerezwa kuronka ninde ubutungane rero ndababwiye ko araho bwapfiriye tubahe rero babone ico bari babibone nuvuga umukuru wa sentare ntahinyuzwa amenye ko abazwa umwana w'igihugu wese abaza tuje we ntacumaze imanza zarabaye nabi ntarakimwe watumariye tuviremwo akamenya ko ari wabibazwa mugabo genda murabe hari siege yaciye urubanza abaje bacabaza cavuga ngo wewe ubiraba kwiki ngo ararindira ni gwazi wawe uzogira ico uvuga umukuru wa TGI ategerezwa kumenya imanza zose ziri mu ntara wewe kurudapere utegereza kumenya anti tutwara ni wewe ubibazwa ubu rero je nibo tugira tutangure rusigarwe ndabiko bidakunda
hadabwe mu ntara mpamagara ingo gaha ndabahamagara ubu nje gukontorora imanza gaha twicarana ndabaho vyakunaniriye akara ngurumva ngo nuje mucabaza ni wowe shefu tubaza shefu kubereke tuzakubaza mutowe shefu ni hari atubwire ubucamanza gere bagendiwe wa mukenyero ndababwiye nzosanga mwabihejeje nta kundi mugabo sishaka abahanwa vyiza mwo kwihana sino ubu je ndabwije ukuri nshaka mu ntara nze ndonke uwo mbaza ubucamanza mu gihugu menye uwo mbaza gushika ubutungane bugororoke kandi bugororotse ndabwire nico kibazo dusigaranye muri iki gihugu nico conyene ntimuze rero mu bapfane nitwe twabasambuye hanyuma rero kare bakoreshwa n'abakuru hama abakuru bavuze bati ubutungane burigenga bacavuga ngo ubu rero naje darose icibare aca yigenga no kuri mukuru we aca arigenga kuri we ngo ndatomboye abasitanteri tubahaye sesa miliyo baca bavuga ngo mwahora muyarya mwenyene natwe turashikiriwe barayariye gasha ngize ndavuga nti ko ari ivyo rero vyabananiye mu makomine kuva ubu tuyahaye amakoperative ngo rega ya mahera yacu mwara yadutwaye wawe none mwikomine ntiyagumye yaronka ubu rero yagiye mu bene gihugu ngurumva ngo ayo mahera namwe yahaye amakoperative bazoyarya mweho ntimwahora muyarya reka nabo bayarye ni gwabo kindi kintu nobasaba mumfashe kugwanya akarenganya ko ndababwiye ngo mumfashe kugwanya akarenganya ni bande barenganya sitwebwe nyene muri iyi sare sitwebwe nyene muri iyi sare none ko abene gihugu bavuga ko barenganywa sitwebwe nyene muri iyi sare abazitane niho bari none muzitane ni nguki atadenose akarenganyo kabera mu ikomine yiwe ko atigera avuga ati je bariko bararenganya zarampa raporo hanyuma niho bica binyorohera muzitane si wo muvyeyi none w'ikomine kubera ko abana biwe barira arorera gutya arashobora kuvuga ati none je ntuhangara urya muntu yabigize tanga raporo ku umuruta none kubwira buramatari uti ntabarabura amatari gaje ngaha ibintu vyayangaye umukuru wa TGI ategerezwa kumenya imanza zose ziri mu ntara wewe kurudapere utegerezwa kumenya anti tutwara ni wewe bibazwa ubu rero je nibo tugira tutangure dusiganwe ndabiko bidakunda hadabwe mu ntara mpamagara ingo gaha ndabahamagara ubu nje gukontorora imanza gaha twicarana ndabaho vyakunaniriye ubu je ndabwije ukuri nshaka mu ntara nze ndonke uwo mbaza ubucamanza mu gihugu menye uwo mbaza gushika ubutungane bugororoke kandi bugororotse ndabwire nico kibazo dusigaranye muri iki gihugu nico conyene igituma twagabanuye intara ni kubera iki twararavye rusanga iryo tunga ry'igihugu gira rizegegera bene gihugu duteza kuba dufise ikomine zifise ubushobozi intara zifise ubushobozi dushaka rero yuko ubutegetsi bw'igihugu mu ntara buzara ubutegetsi bufise ubutegetsi koko abene gihugu bubaha dushaka yuko rero uburamatari abafise ibishigikizo nabajejwe umutekano nabajejwe ubutungane nivyo bishigikizo vyiwe hamwe ata muntu numwe ashobora kwigira akagarama ruganda mu ntara urasanga umuntu avuga ati jewe n'amahera afise muri iyi ntara mugihe hari ubutegetsi bw'intara amatara bwubwira ati uvuze ngo kandi ndakwereke ko ubutegetsi bw'intara buriho nico gituma rero haje twagabanuye intara kugira ngo buramatara z'abafise abahinga babikwiye kandi bafise ico bakora tuvuze iyi budget programme kuko ubushikiranganje bwose buravuga buti muri intara nzokorera iki muri intara nzokorera none ni ubushikiranganje azoja kubikora hazoba hariyo uwitwa ministre nawe aserukira uwo mushikiranganje ashira mu ngiro yo politiki amahera ayabona burya nico dushaka decentralisation y'amasoko nk'ubu je nivugira nti iregiyo yose abazoyiha ivyo kurya baba abo muri iyo region nyene